amarira menshi agahinda kenshi abene gihugu bose bararira ndetse bababajwe n'agahinda kariko karaba muri plus 257 industry muri rusangi ku bakinyi ba Ninde babikoze kuva kera twakuze tubabona twakuze tubumva bakatubera karoro ndetse bakerekana ishusho nziza y'igihugu akaranga k'igihugu ndetse n'akabene gihugu yitwa Rukundo Mathieu numwe mu bakinyi basanzwe bakinira mu gikino ca Ninde basanzwe bakinira mu gikino cyane kuri RTNB televiziyo na radio benshi bumviriza buri munsi kuwa Mungu ndetse no kuwa kabiri hirya no hino bariko bararira uti bimeze gute isi yose yahagaze ihagaritswe n'urupfu rw'umu shinga ntahe ndetse yarasanzwe adufasha kenshi kugira ngo twige hirya no hino mu bintu bitandukanye benshi baravuga ati yoba yishwe niki vyagenze gute ko urupfu rw'uwe ruje tutamenye yuko petetre byo barigeze kugwara kuko ntivigeze binatangazwa ariko tukamenya ivyo rupfu twagerageje kwegera hirya no hino kugira ngo tumenye idonido ico bacamwishe ariko twaronse uwo bita Munyari canke Deo bivana n'ingene nshobora kubumwitahuri kugira ngo atubwire impamvu canke ico bacatumye Mathieu yitaba Imana tumaze kumuronka ivyo hatwiganiye byari bike cyane kuko yarafise umwanya muto bivanye nuko twamuguye kikibirira kuri telefone ari mu bindi bikorwa ariko yatumenyesheje neza yuko uwo star reka ndamwita umustar kuko yakoze vyinshi yanditse amateka yahanuye vyinshi ndetse yubatse ingo nyinshi biciye mu gikino Ninde yaramaze igihe agwaye ingwara benshi muzi neza yuko iyo ugwaye utegerezwa gusinzikara reka simfata kanya karekare kugira ngo ndabarandire ndabaho umwanya kugira ngo mwumvirize neza icyatumye apfa ndetse n'ikiringo cyamufashe kugira ngo iyi ngwara imusinzikaze hagere yaho ahwera yitaba Imana ndetse ave mu isi y'abazima aje kuturonderera hariya anya ikibanza cyiza petetre nato nzoshikira ko hariya kwa data twari dushaka kumenya inkuru y'urupfu rw'umukinyi w'igihugu asanzwe akina muri mu gikino Ninde kugira ngo tumenye yishwe niki byari bimeze gute ni ingwara yaragwaye bwa mbere asanzwe ugira na diabete Amarira aje mu bitaro rero mbenga yaramaze iminsi mike yasizeho shenye ngene ingana umunsi rero nava yitabure nyene byaje nyene bidatunguranye menshi twaganiriye canke make twaganiriye mwumvise nayo urupfu rwa Mathieu canke Mathias ushobora kumwita uko wipfuza nuko rwari rumeze afashwe na diabete ndetse ikamusinzikaza gushika naho yitaba Imana abarundi mwese aho muri ndabizi neza yuko iyi nkuru muyumvise ibababaje nanje aho ndi ndababaye ni nayo mpamvu nibagiye no kubaramutsa kugira ngo numve ngene mumeze ariko mwumvise ko nanje simeze neza wa murindo wo kuganira wagabanutse kuko ni shoke ku Burundi bwose ndetse ku barundi bose bari basanzwe bakunda kino gikino ariko ndabasabe neza yuko umwe wese ahari murabizi neza yuko twese niyo nzira twese niho tuzoja nta uzorusimba ariko twige cyane kwipfuriza neza uwundi iyo dutanze kugenda tumusabira ashika amahoro ndetse ababarirwa ibyaha byose yoba yarakoze kugira ngo nawe aje mu bwami bw'ijuru dufata kanya tuje muri comment twandike ati rest in peace Mathieu ndetse Imana imwakire tumusabire iruhuka giza yari Elma Love Marimo ndabakunda cyane ariko kandi munsengere nanjye kuko ebana umubabaro mfise petetre nanjye ushobora gutuma ngira shoke nkuko nawe aho uri ufise shoke yo kuba wumvise no nkuru but byose ni Imana kandi byose nta kosa ririmo ko bavuga ati kazi ya Mungu haina makosa ndabakunda cyane mugira ibihe byiza aho muri canke ijoro gize vana n'umwanya unyumviye ko canke urabiye ko kino kiganiro